Barundi kazi mwese aho muherereye ku isi, bene wacu bavyeyi bacu mwebwe mu mahanga, ubwa mbere nagomba ndabakengurukire ko mwese mwamaze gutahura akamaro ko kuja hamwe no gukorera hamwe no kurengera ibidutandukanya byose. Kuri iyo mvo ndabashimiye bivuye ku mutima, mwebwe muriko muradufasha kumvisha umurundi wese ahari ku isi ko kuja hamwe ari go rukiza ku barundi twese mu makungu. None rero nagomba kuno munsi nze njanywe no gushima kugira ngo shimire ubwa mbere abo dukorana. Komite executive Imana bahezagire dukorana neza. N'abarongozi biboneka neza ko dufise kazoza kubera ko biragaragara neza ko dukora dusenyera ku mugozi umwe. Shimiye urwego rw'abahumure nago nyene dukorana neza cyane, kandi urabona neza ko abashingana n'abafasoni bijunja n'ijambo barajwe ishinga no kudufasha kugira ngo intumbero twiyemeje tuze twishikeko. Ndashimiye abajejwe kugendura ibikorwa vya diaspora ndundi, ico bita comité de surveillance, nabo nyene ingene barara ntibuca kugira ngo ibintu bigende neza. Kubera gukorana neza n'indongozi gusa mu mezi make tugitowe, murabibona namwe ivyo tumaze kugerako. Murabona yuko twashizeho biro ya diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa. Dufise abakozi babiri ba diaspora ndundu no munsi. Turamaze gukora ingendo ahatandukanye kwisi. Aha novuga muri Kenya baratwakire neza, nkashimira nyakubahwa ambasaderi w'ico gihugu ingene yatwakire neza cyane. Nkaca nshimira na Sarahe nabo bakorana komite nshingwa bikorwa ingene nabo nyene batwakire neza. Abarundi bose muri Kenya Imana bahezagire gose. Mwarabonye muri Tanzania ambasaderi ingene twakoranye neza, nawe ndamukengurukiye cyane. Nkashimira kandi n'ubatwara umushinga Constant Michel ingene nawe yavyitwayemo neza, nabo bakorana bose. Abarundi bose muri icyo bihugu ndabashimiye. Muri Uganda umuserukizi w'ico gihugu twarahuye, mwarabonye ingene twaganiriye neza n'abarongozi b'ico gihugu, nabo nyene ndabakengurukiye cyane. Inyuma yaho mwarabonye yuko twaciye dufata ingendo tuja muri Leta Zunze za Amerika. Abarundi bo muri Arizona tukaba tubashimira ingene bavyifashemo neza. Nkashimira cyane abarundi bo muri South Dakota nabo ingene bavyifashemo neza cyane. Ntibagere gushimira umuserukizi w'u Burundi umwubahwa ambasaderi Barege Jean Bosco ingene nawe yitanze atiziganya mu ngendo zose twakoze muri kino gihugu, tukaba twari kumwe nawe. Ni kimenyetso cerekana neza yuko diaspora turi muno munsi ko ari diaspora idasinzira vy'ukuri. Ariko rero harimo abagisinziriye. Abo bagisinziriye nabo ntaco, ni vyiza ko tubaho umwanya wo kwikangura kugira ngo bahambye abandi ku kivi. Aha rero nkagira ko nshimira bivuye ku mutima ugwaruka rwo muri Arizona rwavuze tuti turajanye cyane nino diaspora idasinzira. Aho bonyene ubwabo bace batunganya igikorwa cyo guhimbaza ibikorwa vy'intwari z'abarundi, no kuvuga aho bavuga bati twibuke gwa gasore na ndadaye, ariko kandi twibuke n'abandi barundi bariko barakora neza kugira ngo tubashimire bakiriho. Rero ndakejwe gwaruka rwo muri Arizona bo baduhaye agashimwe bavuga bati turabakengurukiye ko muri mu bamwe mu ndongozi bariko baritanga kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo gwaruka nyene ndarushimira kubera ko barerekanye neza yuko kuja hamwe kwabo mu budasa bwabo mu kurengera imigambwe, amoko n'intara canka amacakubiri ayo yose arivyo vyatumye urubanza bakoze rwari rwiza cyane. Abari bahari barabonye ingene vyari biteye igomwe, bose bafise idarapo ry'igihugu cy'u Burundi baririmba tindagukunda Burundi, bigira imico n'akaranga, bavuga bati vyabaye vyarabaye ntibigasubira. Abo turabakengurukiye cyane. Uno munsi rero abo dukorana bose bari mu hinga itandukanye y'isi. Abo turi kumwe mu biro bitandukanye bose bari mu hinga itandukanye bariko barakora bigisha abantu kubijanye na Burundi Day. Kira noneho mwaraye mubonye ko twashizeho izindi ndongozi nshasha mu bisata bitandukanye kugira ngo nabo badufashe. Abo nabo turabakeje kandi turabakengurukiye ko batwemereye kuza kudufasha kugira ngo ibikorwa bigende neza. Abo rero ndabasaba ubwa mbere yuko bo dufasha bakabera itara abandi mu bihugu barimwo, na cyane cyane mu kurengera ivyari bisanzwe bibatandukana. Abo bahora bashwana batumvikana bumvikane, abo batahora banama rimwe baname rimwe. Iyo niyo mpanuro ya mbere ndabasavye. Hanyuma nkasaba abarundi bose kwisi ko utarumva imigabo n'imigambi ya diaspora ndundi ntihagire umuntu umwe amufata nk'umwasi. Kira noneho twebwe turabungere beza, turajwe ishinga no kugarura
no kugarukana mu ruhongore intama zose zashwiragiye. Umurundi rero wose ari hanze atumva ko diaspora ndundi ari urunani rw'abarundi bose baba hanze, uwagwikuyemo turaje ushinga no kumugarukana kugira ngo abe mu ruhongore. Abandika, abavuga ma audio menshi kuri Twitter canke ku zindi mbuga ngurukana bumenyi, abadutuka, abaturira isoni n'abadufata nabi, ntihagire umuntu numwe abafata nk'umwasi wabo. Ni umwanya mwiza aho bwo kubamenya, tukamenya bari bo kugira ngo tubaronderaho bari, tubiyegereze, tuganire nabo, duheze tubabwire yuko inzira turimo ariyo yonyene ishobora kubashikana kuco bifuza gushikako. Ivyo rero ndabivuye ku mutima kugira ngo ntihagire umurundi numwe ashobora kwankana na mugenzi we kubera ko badahuje ivyiyumviro. Guhanahana, kwishira no kwizana mu vyiyumviro, mu butandukane bwacu, nivyo byonyene bishobora kubaka diaspora y'inguvu ikomeye ishobora kugira ikimari igihugu ikanatera mu iryo terambere ry'igihugu. Nagomba rero imbere yuko ndangiza ndabashimire mwese, ndabashimira yuko umunsi twise Burundi Day mwabitahuye mwese ko ari umunsi wanyu, umunsi abarundi mwese muzohura kwisi yose kugira ngo ubwa mbere muhure musabane ikigongwe ku vyabaye, mwungu ubumwe. Bwa kabiri mugaruke muzirikane ivy'incungu z'igihugu cy'u Burundi gwa Gasore Ndadaye. Hanyuma murabe namwe nk'abarundi ico mwokora mu kugera ikirenge mu kirenge cizo ncungu. Bwa gatatu ni kugira ngo mushobore mwebwe nyene ubwanyu kuzirikana igihugu, murabe igihugu kivuye naho kigeze niriko kiraje, cyane cyane ya vision 2040 2060. Ikindi gihambaye cyane murabe rero namwe nk'abarundi ico mushima, kuko Imana yarabahaye vyinshi, yarabakore bitari bike, nubwo hari ivyo mugaya. Abarundi tuba hanze twese turafise vyinshi dushima. Rero ko dufise ivyo dushima, kazoba akaryo ko gushima mu kwitangira irya nyubakwa kugira ngo tuyubake, kaba karyo keza kacu, icirore cacu twebwe nk'abarundi tuba mu mahanga, kwerekana ko zoba twaragize ikintu dushikako nk'abarundi tuba mu mahanga. Ubumwe bwacu bikagaragara ko ari zo nguvu zacu, dushobora gukora n'ibindi bintu bikomeye. Igihe nari mu rugendo muri Kenya nahuye n'umuhinga Rumumba mu vyakahise no gukunda no kwigisha abantu gukunda i Afrika, aho yavuze ati abarundi mwese ndabahamagarira kurengera inyungu z'akagwi, kurengera ibibatandukanya mwese kugira ngo mushire ingufu zanyu hamwe mwubake igihugu canyu Uburundi. Uwo mwubaho nyene yarasubiye aravuga ati ico tubasaba mwese nk'abarundi nuko mutoraba uno munsi ubutwaro uno munsi, mutora umugambo utwaro uno munsi, kuko abo bose n'abantu n'abarundi bamwe mu bandi, ariko Uburundi ntibuzokwigera buhava atari kuravya umuntu ukaraba umugambwe ukaraba abantu. Ivyo vyose ni ibintu bifise ubuzima, mu bw'Uburundi ntibuzokwigera buva kuri ino si. Ni vyiza rero yuko twese nk'abarundi turengera ivyo vyose kugira ngo dushobore kwiyubaka. None rero Burundi Day no wanyu, nshimiye abamaze kubitegura neza. Ndanezerwa cyane mbonye ingene muri Afrika, muri Europe, muri Asia, muri Oceania, muri Amerika abarundi bose bariko barabitunganya neza kugira ngo uwo munsi kabisa azo wari umunsi wo kwiyubaka, wo kwinegura, wo kuba ikintu kimwe, wo kuba bashasha no kwitangira irya nyubakwa. Burundi Day rero uzoba kuwa gatandatu tariki 26 umwaka 2024, akaba ari umunsi tuzoguma duhimbaza umunsi wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kw'icumi, aho ari ukwezi kw'icumi dusanzwe duhimbaza incungu z'Uburundi gwa Gasore Ndadaye. Rero mwese tubasavye dushimitse kugira ngo muze mwitabe muri benshi Burundi Day mugira wanyu, kandi twabonye ko mwamaze kubikora maze mutera intambwe, muje hamwe murengere batandukanya, muvuge muti abarundi ntaho tuzoshirana, duteza kubana mu budasa bwacu, duteza kubahana no gusonerana kugira ngo kazoza kacu kabe keza kubana bacu n'igihugu. Imana ibahezagire.